Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi bavukanyi ba Tanzania ndi n'umubabaro mwinshi wo kubamenyesha kuno munsi igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 saa 12 z'umugoroba twabuze intwari yacu President wa Tanzania nyakubahwa John Pombe Magufuli ahitanywe n'ibibazo vy'umutima, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini yasandabiye ku bitaro Mzela biri Dar es Salaam aho yariko aravurirwa. President yinjiye ku ncuro ya mbere ibitaro vyitiriwe Jakaya Kikwete ku itariki ya gatandatu aho yaragiye kwivuza ibibazo vy'umutima yaramaranye imyaka irenga 10. Hama ivyo bitaro aza kubisohoka itariki y'indwi, inyuma yaho yibandaniriza imirimo yiwe ukuri kwamye. Igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu yumvise amerewe nabi ariko guca yinjira ibitaro Mzela. Muri ivyo bitaro yariko akurikiranwa n'abaganga mu vy'ubuhinga bwo kuvura imitima bo kwivuriro ryitiriwe Kikwete. Ivyo kumushingura turacabitegura, tuzobabwira uko bizogenda. Igihugu cinjiye mu kigandaro c'imisi 14. Amabendera yose guhera no munsi azoduzwa gushika hagati. Imana yari yaraduhaye niyo Mana yisubije. Izina ryayo rero rininahazwe.